Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyere nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye yo mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, igisata c'indero, igisata cy'umutekano, igisata cy'inkino n'ahandi hose, maze amakuru akadushikira ku gihe ameze neza. Reka rero tudatebye tubagezeho impfunyapfunya aya makuru agira yibandeko. Inyuma y'amezi abiri akuwe muri leta, umushikiranganji Jean Claude Nzobaneza yoba amaze indwi zibiri mu gasho k'iperereza. Aho mu yandi makuru turaza kubagezaho ivyavuye mu nama yariko irabera Kenya ku mpunzi ziri mu duce dutandukanye, cyane cyane impunzi ziva mu Burundi. Na rero niyo makuru tugira tubashikirize none, reka unisabire wewe tari wafite subscribe cyangwa se sabone kugira ufite ko maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Kandi tudatevye tubagezeho idonido y'aya makuru. Amezi abiri akuwe muri leta, umushikiranganji Jean Claude Nzobaneza yoba amaze indwi zibiri mu gasho k'iperereza. Amakuru dufise avuga ko Jean Claude Nzobaneza yahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi kuva kuwa 9 Ntwarante 2026. Mu vyatumye afatwa hoba harimwo amadosiye y'ubunyonyezi avuga ko yakoze akiri umushikiranganji. Ntituramenya neza ayo madosiye yoba yatumye afatwa. Jean Claude Nzobaneza yari yagenywe kuba umushikiranganji ajejwe inyubako, uburaro, uruza abantu n'ibintu kuwa 5 kwa munane 2025. Inyuma y'amezi 5 n'indwi zibiri yaciye abogozwa mu mabanga. Kuwa 23 z'ukwa mbere 2026 Jean Claude Nzobaneza yakuwe atazwi cyane n'abanyagihugu. Biragoye kumenya ivyo vyararanze uwo mushikiranganje kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Nta wundi mushikiranganje yari bwabogozwe agaca ajanwa gupfungwa kubera amabanga yahora ajejwe, keretse General Bunyoni yakuwe kuba umushikiranganje wa mbere mu Nyakanga 2022 akajanwa gufungwa muri Ndamukiza 2023. Naho nyene ntiyapfungiwe ivy'amabanga yari aherutse kugwamo. Ni inkuru tugitohoza, wogira umuco urushije yawudusangiza. Mu yandi makuru reka tubashikirize ivyavuye mu nama yariko irabera Kenya ku mpunzi ziri mu duce dutandukanye, cyane cyane impunzi ziva mu Burundi. Nairobi, Kenya, igenekerezo rya 19 Ntwarante 2026. Inama y'akarere yerekeye gutora inyishu zirama ku mpunzi z'abarundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'iyepfo yabereye Nairobi muri Kenya kuva kuwa 16 gushika kuwa 18 Ntwarante 2026. Yarangiye ku mugaragaro. Mu itangazo rusangi communique ryasohotse inyuma y'iyo nama, abayitavye bemeje ikarata y'inzira road map y'akarere n'iyinyishu zirama ku mpunzi z'abarundi. Iyo gahunda igamije gutunganya ibikorwa biriko n'igihugu vy'akarere mu nzira zitatu nyamukuru: gusubira mu gihugu ku bushake no gusubira kwinjira neza mu buzima busanzwe mu Burundi, kwinjira mu buzima bw'ibihugu vyabakiriye, inzira z'amategeko zifasha abafise ivyago bikibugarije bakeneye gukingirwa.
abaserukiye ibihugu n'inzego zitandukanye biyemeje gushira mu ngiro iyo karata y'inzira biciye mu mategeko, ubuyobozi n'ibikorwa vy'umwuga bihuriweko. Gushinga umugwi w'akarere ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro, gusuzuma iterambere no gutora inyishu ibibazo vyavuka, gukomeza uburyo bwo gukusanya no gusangira amakuru kugira ngo ivyemezo bifatwe bishingiye ku biharuro n'ivyigwa, gutuma impunzi zironka amakuru akwiye kandi zigashirwa mu biganiro bijanye n'izo ngingo, gushika hamwe inkomezi za politiki, ubuhinga inama yongeye gushimangira ko impunzi zifise ibibazo vy'umutekano canke izindi ngorane zituma zikeneye gukingirwa zizobandanya kuronka uburenganzira bwo gusaba ubuhungiro hakurikijwe amategeko mpuzamakungu n'ay'akarere. Abayitavye kandi bashimye ibihugu vyakiriye impunzi kubera ubugwaneza n'ubwitonzi bimaze igihe biremesha mu kwakira impunzi z'abarundi. Basavye kandi ko ibigo mpuzamakungu vy'imari, abafatanyabikorwa mu iterambere hamwe n'abikorera utwabo kongera intererano mu gufasha ibikorwa vyo gusubira mu buzima busanzwe abatahuka, hamwe no gufasha abinjira mu buzima bw'ibihugu vyabakiriye. Iyo nama yasozerewe no guhamagarira umuryango mpuzamakungu gutanga imfashanyo ihoraho kandi iteguwe neza kugira ngo ishigwa mu ngiro ry'iyo gahunda rigerweko neza kandi rifise gutorera inyishu irama ikibazo c'impunzi z'abarundi. Abayitavye bongeye kwemeza ko bazobandanya gufashanya n'akarere mu guteza imbere inyishu zirama kandi ziramba. Abaserukiye ibihugu bitandukanye bavuga ko hari intambwe igaragara imaze gutegwa kuva ibikorwa vyo gutahuka ku bushake bitanguye muri 2023, aho abarundi barenga 308 bamaze gutahuka kuva muri 2017, ariko kandi abandi bashika ku 315 bakiri impunzi canke abasaba ubuhungiro baracari mu bihugu vy'akarere vyabakiriye. Iyo nama yemeje ko umutekano mu Burundi umaze gutera imbere, ivyo bikaba bitanga icizere c'uko gutahuka bishobora gukorwa mu mutekano, icubahiro kandi ku bushake bw'abatahuka. Ariko vyashimangiwe ko gutahuka bikwiye kujana n'inkunga ikwiye yo gusubira mu kwinjira mu buzima busanzwe, harimwo akazi, amacumbi, indero, amagara y'abantu n'ubufasha mu vy'umutekano mu vy'amategeko. Iyo nama yahuje abaserukiye intwaro z'ibihugu vya Burundi, Kenya, Mozambique, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda na Zambia, hamwe n'abafatanyabikorwa bakomeye barimwo European Union, African Union, East African Community, Southern Africa Development Community, hamwe na International Conference on the Great Lakes Region, hamwe n'ibigo vya ONU n'imiryango itari ya leta. Itangazo ryashizwe ku mukono n'abategetsi bakuru b'ibihugu bitandukanye, harimwo Leonidas Ndaruzaniye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu mu Burundi, Beriori Kipsang, umunyamabanga mukuru w'igisata c'ubwinjira n'ubuturage Kenya, Kremilo Ableu,
umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi muri Mozambique Albert Murasira, umushikiranganji ajejwe ibibazo vy'ivyago n'ibihe bidasanzwe mu Rwanda Mfundo Samuel Nzozwana, igisata c'ubutegetsi imbere mu gihugu South Africa Ayoba Muhammad, icegera c'umushikiranganji w'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu muri Tanzania Patrick Okero, komiseri ajejwe impunzi mu biro vya perezida w'inama y'abashikiranganji muri Uganda Jack Mwimbu, umushikiranganji w'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu n'umutekano muri Zambia. Intumwa za Zambia zari zirongowe na Jack Mwimbu ziri kumwe na Alfred Musemuna, ambasaderi wa Zambia kandi ari umuserukizi wayo muri United Nations Environment Program no muri UN Habitat i Nairobi. Madamu Nicoline Nyoni, umuyobozi w'abakozi n'ubuyobozi muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu aserukiye umunyamabanga mukuru Dickson Matembo. Tovin Kaneneka, komiseri ajejwe impunzi. Abanyene nibo bitabiriye iyi nama. Ariyo niyo makuru twari tubafisiye none. Tukashimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Rero reka nibutse wewe tutatanguranye zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko inyuma y'amezi 2 akuwe muri leta, umushikiranganji Jean Claude Nzobaneza yoba amaze indwi 2 mu gasho, kandi rero uko bimeze. Aho mu yandi makuru twabariye ko ivyavuye mu nama yaberaga muri Kenya navyo twabashikirije, inama yigaga ku kibazo c'impunzi cyane iziva mu Burundi. Rero niyo makuru twari tubafisiye none, mugira amahoro y'Imana.